mwumviriza ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, umviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Nshuti mugenzi mukunzi washimye kubana natwe kuri no musi. Rwaruka, musore nkumi, ndagwaye mwiriwe, ndakwifuriza amahoro umwami wacu Yesu Kristo. Kaze mu kiganiro Yesu n'inyishu, sanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ugitunganirijwe na Samuel Nsabimbona. Uno musi turi hano mu ntara ya Cibitoke muri komine ya Mugina kw'ishengero rya Pentecote ku Rusagara, niho duhuriye n'umukozi w'Imana agomba kudufasha kuremesha kino kiganiro. Nagomba ndamuramutse hanyuma nje ndamusaba abidondore. Amahoro neza. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Rukundo Eliazari, nkaba ndi umupasitori mu ishengero rya Pentecote ryo ku Rusagara. Yesu Kristo abahezagire. Namubahezagire. Murumva rero yuko tuje mu kiganiro Yesu n'inyishu. Mbega iyo tuvuze ko Yesu ari inyishu nk'umukozi w'Imana muca mwumva iki? Tumva neza yuko Yesu yishura abamusavye kandi abo yacunguye banavugira ibigeragezo byo muri ubugingo. Yesu Kristo nabatanga inyishu ku bantu bashikiwe n'ibyo byose, bakabona ko byavuye mu gusenga. Ni nacyo gituma na twebwe tuvuga yuko Yesu ari inyishu mu bibazo byose kandi ku muntu uwo ari we wese. Mbega kugira ngo umuntu ahabwe inyishu hari icyo asabwa? Ubwa mbere arasabwa ko aba afise ukwizera. Ukwizera nako ni igikorwa igikuru kizana agakiza, kuko ijambo ry'Imana bitubwira. Muri icyo gihe rero uwizeye atezwa gusenga, kuko gusenga kutuma tuganira ubumwe n'Imana. Iyo umuntu adasenga ntashobora kuronka ibyo asabye, kuko aba ari kure y'Imana. Ariko umuntu ariko arasenga, nibwo buryo Yesu Kristo aratwumva agace yishura icyo tumusabye nk'uko yabisezeranye. Reka rero tugaruke kuri mwebwe. Mwamenye Yesu ryari ko mbona umenga murahumuye? Jewe kuva menye Yesu si vuba. Nakiriye Yesu Kristo maze imyaka 17 y'amavuka. Nari umusore atarakura, n'ubujya bita umuyabaga. Natiye mbandanya mu gakiza, naho ku basore gukizwa bitoroshe uko bakunda kuvuga, ariko rero abari vyiyumviro byo kwishigikira. Icyo gihe narakiriye Yesu maze kumva ko mpamagawe n'Imana. Ndizera ndabafi abakozi b'Imana, mbere ntanige inama yo kuba hafi yabo keshi, kugendana nabo ngo bamfashe n'impanuro, batabandeshe ijambo ry'Imana kugeza rero na n'uyu munsi. Yesu ashimwe. Amen. Umusore w'imyaka 17 nk'uko muvuze aba ari umuyabaga, kandi abayabaga tubazi yuko baba bafise amaraso ashushe. Ayo maraso ashushe namwe yarabashikiye? Egome, muri ico gihe ayo maraso ashushe yariho. Kandi narahura n'ibigeragezo. Rimwe na rimwe nkabona abakobwa batizeye Imana bakaza ko nabonye burya iyo batizeye Imana barigenza, yasaba sore gusa baza kutokoza samwe kurondera n'abakobwa barabikora. Ariko kuko nari maze kwakira ijambo ry'Imana, iyo nabona abo bamwe nababwira ubutumwa bwiza, habwa ati mukwiye gukizwa. Harabavyumva nko kwizagira, bagatwenga bati mbego yaruzwe n'iki, cyangwa bakavuga bati umusore n'umusataca amaze umenga nta bwengazi, n'umuntu yoba ari umusore w'ikimuga atanezerwa n'abigeme. Ariko rero kuko nari maze kwizera kandi nk'abandi hafi abakozi b'Imana, sinashobora gukwegwa na rimwe n'izo ngeso zabo. Kandi ikindi gihe maze kubona ko arabona hava nshobora, naranige nama zo kuba bakure, ariko umurano noshobora kwigisha nkabegera nkabigisha ijambo ry'Imana. Nuko Imana yabase kuntindira, bituma kandi nsenga Imana. Ko maze gukizwa nkamenya ko hariho Imana, hariho umucunguzi w'abantu Yesu Kristo yampamagaye kandi akankiza. Ngomba nanjye nsenge kugira ngo nshobore kuganza amaraso y'ubuto.
ntandasenga rero cambaho numva ko nasaba kuganzwa n'umubiri ariko nkwiye kuganzwa na Yesu. Yesu Kristo azigama akandagira ibavuga ngo imyaka y'ubusazi mu buyabaga abari umategereye Yesu Kristo. Ariko umuntu asenze neza byashobora kuvyo navyiboneye muri ico gihe rero nari nakiriye Yesu ndi umusore nabandanije ndasenga kugezaho mbandanya mu nzira y'Imana atangorane bijya bamva ngo twahagaritse bigejeje nabi twahagarika mu baririmbyi bagahara ntigeze haba ikintu na kimwe koko natsimba hafi abakozi b'Imana ahubwo mbeza ntango no gutangura kubafasha udukorwa. Kuba hafi y'abakozi b'Imana ubona iruhande y'ibyo hejeje kutubwira byagufashije iki? Byatumye nzambandanya mu nzira y'Imana kandi ncandaronka inkomezi batabaranyigisha inyigisho z'agakiza banshingira intahe barandongora mbwira ko iyo umuntu asaba gusenga ahubwo akwiye kubatizwa muri mpwemu yera. aho natse nsenga Imana tambatizwa muri mpwemu yera nkiri umusore. Muri icyo gihe byabaye byiza cyane kandi ibyo nanezewe umunezero cyane ariko barambwira bati rero wabatizwe muri mpwemu yera ukwiye kumenya ko ukwiye kumuzigama ntusesagure. Bakambwira aho novugishirizwa mutamenyekana ko atari hose ko ababanga y'Imana yazigama barandongora ko abakozi b'Imana rero bamfashe kugumya agakiza maze kubasizwa nonga kandi basizwa muri mpwemu yera. Bambwira n'ingene umuntu yozigama ibanga rya mpwemu yera. Mbega nyene ibanga rya mpwemu yera mwarizigamishije iki? Mukuri zigama nakomeze kukuba maso kugira ngo nsinze mu bintu vyava binsamaza ko arahura abarinzi baririmba ngo suzuma itatumye mpwemu yera yigera. Iyo umuntu ashe gusenga akareka gusoma ijambo ry'Imana canke akinza mu bintu bimusamaza ntabe karazigama mpwemu yera kuko umuntu aba igisamare hinjira ibindi mu mutima. Rero nagumeza kuvuga ati ko nahawe mpwemu yera nkwiye no kwirinda kwinjira ahantu mu bantu b'ingeso mbi mu gwaruka rushisoni mu butanke mu gihari c'abantu b'ingeso mbi b'impari hajya abantu bagenda kuharira bakaza gukina ibintu biturubugu canke urusimbi tagasanga bariko bavuga amajambo y'impari no kuzerora. Ivyo rero nkuko ijambo ry'Imana rivuga mu kete Pawulo yandikiye Timoteyo ati ibihari n'amajambo y'ubupfu ubizibukire kugira ngo utakivuge ngo ibutazoshira. Muzega mpwemu yanatiye rero nayikanzigama natiye nirinda ivyo bibi byose kugira ngo nshobore kubandanya inzira y'Imana. Hariho imisore n'inkumi bariko baratwumviriza bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, muca mubaha impanuro yihe kugira ngo ntibahave basamara ngo binjize impwemu atariyo? No bantu ko bakwiye kuzigama agakiza barose bakazigamira mu buntu bw'Imana muko bahafi y'abakozi b'Imana kandi bagasenga bakora byose bagahanuza mbere nibanga bafise ntibapfe abo bagiye kuvugana kuko hari abashobora kuza kwambara abigeme bakaza bavuga Yesu bakaza berekana yuko nabo nyine abantu b'Imana babondera ikubahenda bakaza mbere basa no kuvugishwa ariko atari byo ari izindi mpemo izizimiza bakiriye n'abantu yuko rero bo bamaso ntibapfe ivyo bakurikiye nawo zavuga Imana batazi ingene yakizijwe batanene yakiriye Yesu Kristo ntibamwegere nahubwo bo kwegera abakozi b'Imana kuko umuntu iyo atubwira abakozi b'Imana ngo bamurongore iyo shaka kwakira impwemu atarizo impwemu zizimiza impwemu za shetani kuko nadonyeja impwemu mbizira zamaze kwaduka abigira abavugishwa n'Imana ariko bagomba kuzimiza abantu abantu bazora kuza gukweza abantu busambanyi bugwaruka babanje kuza kubakwegesha amajambo bivara ugwaru umusore cyangwa umugema agomba kugomya ibanga ry'Imana akaguma rongo na mpwemu yera umuntu rongo na mpwemu yera atakomba yabanze kwemera kurongwa n'abakozi b'Imana kandazi bavuga ijambo ry'Imana rero ari umusore ndadasaba gukurikira
ivyigenze ari n'umukobwa ntakwegwa n'ivyigenze bakirinda kandi n'ahantu hanugwaruka abasore n'abigeme hariho bamwe baza kubategesa kubereka amasanamu y'ubweruzi y'abariko barasambana ivyo navyo bironona mu mutwe bigatuma harasa kugumya ibanga ry'impwemu kuko atatangura kwababuka kavuga amaso y'ubuto ivyo akavyifuza abavyifuza rero babiguyemwo n'abantu bako rero bose ngavuga ngo ntibaze muri ivyo nayo ibindi bisamaza baza amasanamu y'ingwano ibindi bintu by'ibintu vy'ibizira ivyo vyose ugasanga babukiyemwo ugasanga baronekaye mu mutwe murabona yononekaye ubwenge nk'ijambo ry'Imana rivuga ngo hari abantu banonekaye ubwenge abo rero babaye ibihombe ku kwizera umusore n'umugebe bononekaye ubwenge baki ibintu byari mu mutwe kuko ibari mu mutwe maze hari ibinyobwa bikaze cane n'urumogi yose avuga ngo tse ntavyo mfata iyo ari mw'ishengero ariko niyemera kuja kuri bimaze kuvuga nawe mu mutwe wiwe byasaba kuba mu bindi biyarura umutwe ibyo umuntu adakomeye mu mutwe ntazakugumya ibanga rya mpwemu yera ugize intege nkeya ugakwega ibindi ageze mpwemu yo kwifuza kuganzwa n'umubiri ntiyabera arigira ugaruka rero abasore n'abigeme bamenye neza yuko bariko bategura kazoza ku bugingo bwabo bwo mu mubiri n'ubwo mu mpwemu no ku muntu yizigama ngo bazabe abakozi beza bazabaronka ubwami bw'Imana nubwo abo basore n'izo nkumi ntibahava biyumvira bati uwo mutama agomba kutubuza kuryoherwa ego basaba kuvyiyumvira ariko rero sinkizitwa mu butama nakiziye nk'iyo musore nkabo nari nkumiye nk'abo basore cyangwa abakobwa nari nshobora kuba noshima ivyo mbona nk'uko nyene nabo babishima nico gituma rero kugira ngo nshikubumva umutama kandi nkivuga ibi ubutumwa bwiza n'iyo shenga ntahe impanura n'ivyo nakiriye nkiri umusore kandi umusore ashaka gukizwa kandi kuko n'ubushobozi buva mu gusenga Yesu Kristo avuze ati nimuze mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura mwikwezi ingata yanje tabaza uko ndimugwaneza yoroheje mu mutima mwami samugara bose kandi muri Bibiliya tabona abantu bakizizwe bugwaruka Timote n'umusore arakizwa nuko Yosefu yarase gukora ivyaha ahunga rero umva yose zewe gusa natsenga buka muri Bibiliya kabona ko abasore bakizwa ijambo ngo nta musore akizwa ni jambo ryo kwisigikira ni bisikizo vya shetani ni kuvuga ni iryo ni jambo ry'ibikoresho mfasha caha ngo gitimba taregera ubahasiza ariko abasore barakizwa kuko narakizwa ndumusore nabikorewe na Yesu Kristo Yesu Kristo yabinkoreye akampamagara akansoza kuganza amaso y'ubuto aza kubesobezo mu musore ariko aranyumviriza abisemwa neza cyangwa umwigeme ega muri Yesu baranezerwa niba ari umunezero rero ari umunezero wagatangaza umuntu amaze kuba muri Yesu Kristo aramunezereza aragira amahoro kandi arabaho yiteze ubugingo ibudashira wasanga amashimwe n'impundu yuko marayika y'amatara amakorasi yo gutazira Yesu Kristo n'amasengesho ko umuntu afise amahoro kandi duha tubona iyo hariho umusore n'inkumi bateguye kugira ubukwe tubaherekeza kabashingira igihe bagomba kwinjira tugahagarara twese ntaje yenda umutama n'abatama turi kumwe pastor n'abavuga butumwa tuhagarara twese bakiza tukabaherekeza abateteka bakabaho abana baronka batamwise nk'abana tukabahezagira akanezerwa iby'Imana ibagabiye muri Yesu Kristo umunezero uhari urarengeye umunezero w'isi umunezero w'isi umara iminota mikeya gusa umunyama hakaza umubabaro ariko umunezero wo muri Yesu turanezererwa tukaronka amahoro tukazonezererwa no mw'ijuru nitubandanye hari umunezero muri Yesu wagaheta utangaje n'umunezero muri Yesu umunezero udakenyuka umunezero ugumaho tubana turi mw'isi kandi tukazobana n'ibihe bidashira turi kumwe na Yesu Kristo twizeye none Pastori tugaruke rero kuri ubwo buzima bw'ingene mwariko murakurana na Yesu Kristo
harageze igihe mushikira ibihe na mwebwe mwiyumvira kubaka urwanyu. Ico gihe Yesu hari ico yafashijemo? Yesu yaramfashije maze kwizera Yesu Kristo ngakizwa naje kuma myaka 6 ndi umusore. Muri ico gihe rero mva ko nanagiriye Yesu Kristo mu 77 nagiye kugira ubukwe mu 83 uwo mwaka wari kurahera nari maze imyaka rero 6 ndi umusore kandi tugiye byaramfashije Imana neguriye ubukwe ndagikwe mu isengero asingirwa badukira ari abantu benshi nubaka Kristo Imana mo twubakana itugiye Imana abanye nanje kandi nabonye ko ari vyiza cyane kubaka mbere nta nito nihutira cyane nabanze gusenga ndagana abakozi b'Imana mbere nabaga ati ahubwo jeho namaze kunezerwa cyane ati ndimvira ko hamwe no kubaka mbura umwanya wo kugenda gusinga ntahe naratamvuko kugenda amasengeri yari gashinga ntahe nkaja handi gashinga nkabona ko binjohe tavuga nti nayinkwiye kubanza bandanye kugira umwidegenzo ntego ni bubaka urugo ntangura kubanwa naye namaze kuronga ubushobozi kumva ko nsoba kuganza umubiri wanje ngomba nkari Imana ndi umusore nuko nkore vyinshi reka abakozi Imana bambwira batoya ati uraba bangatokozeza nari umusore nshobora gusigarana ishengero muze gihe nafashe umwarimu no mubonye bitumuje nama kandi kuko warandongoye umwarimu yava kure ari muri Monge kumugara arambira batoya n'abatakuzeje amabanga ragenda kumara nk'akaruhuko k'amayinga abiri namwe mu bayi baturungika gusigarana ishuri ryo shengero nari muze nasigarana naho ari umusore niyagiye kumara ukwezi bayi bavuze batuya turamuzi nasigana ishengero batubambira batoya teye nambwe ono bantu abagoro hano abagabo hano abigeme n'abasore nabo musete bankwiye gutera intambwe uko bikose kubaka ibibuzizwa ni bubaka tande biyo mpando handasenga Imana rero twubakana uko no bate rero urarose urugo we nuba bariko baragutegurira kuzohava ushika ahantu ukinjira muri ribanga ry'ubukozi bw'Imana? Yego me bariko barantegura kandi naho bantegura uko yaratanguye kumvijwe ngenda gukora Imana nshihanyaho nyene ndi umusore murumva ko nigengesa gazaho ntibyo byose gusigira ishengero umuntu w'umusore ategara umugore ikintu kidasanzwe mugabo jewe nayumvisijwe ryo gukora Imana rimbira ngo ndakunda ngo unkorere tamvuga nta koko rero ngomba gukora kw'Imana nkuye mu vyaha hinge nsamba hafi y'abakozi tarafasha tangumana nabo rero ngiyanti bireko birahera kuko umva ko nakora nka kora ibihoga nk'iby'intumwa nyuma rero maze kugira ubukwe nati nkomeza kumva umuhamagaro wamugora abana gukora mu nkabane kuri ko ndakora ubashoboka kuzaho nerekwa bajya ngo ntawerekwa burya abantu ibarerekwa kandi Imana irahamagara nari kumwe n'uwo mwarimu ndongoye njyamye imwijoro ndota mbona umunekaranjana ambwira ati naha ukwiye gukorera mbona hano hameze nko mu migwa mbona nkabona ko hano hateze gose hari ikiyaya mbona nkabona ko hirya hari imitumba mbona ati naha ukwiye gukorera ndikangura kuko ntari ndabizi ndamubarira nti ndose mbona umanyeka ahantu nkwiye gukongwa hano ubwo gukorera hano hateze sinzi rero ibintu nabonye byari bito atatwenga ngaho birajesha ndakabuka rero kuko ntari nzi byo ko bibaho tandagira ubwoba ndiko kwari guhamagagwa hatagumbaho ijwi tiramurikirana bukiye ngo mbuga bane niko riko ndakora birakira yuko ndubundi ngenda nongera ndabana ndasenga ariko no mundi ngiye mu ntara ya Bururi hano batanzi bamwe gusa ngiye gutembera ngiye gukobera mwizo buke wanyakiyambira ngo tewe nabonye office umuhamagaro sinavuga ivyo nabonye no hamano utaguhamagara wagutejewe batingira nivyo wibaza gusa ngoya
ngo zengo ngo ni mu ndabikubarire bitabakarabira bandanya rero uko rero bimaze kuzuko ntatagaho nsigara ndemerewe ngwana ntabyemera kandi ndenganye n'abandi nza n'umuntu azatumwe ambwira nko ngaho mu bundi muntu w'Imana aje tanumva ko bikomeye tandasenga Imana nako bikose rero ko bimaze kuza kenshi kandi nkamaze gusaba ikimenyetso nkavumbaza kandi ko Imana yahereye nk'ibi umusore reka nemere kandi taba umuhamagara ndagenda gutanga umuhamagaro bitari bigoye bari basanzwe bawubona bamwe batuwo twawubona twabonye mbere niyo bituma twanagukoresha bati bindewe kuri wewe ntabwo ari bishasha Imana yagutoye mbere kumwe yahamagara Yeremiya nkakumbira mu nda gukye mu nda naye nakurobanuye tatanga umuhamagaro mu makuru nageze ubukwe mu 83 batse bawakira bansengera kuba umuvuga butumwa mu 87 kandi wakanye natse ntangwa gukora Imana baciye bantwara muri zone ya Ruziba ni Murama maze gushikaho naciye nsanganya ahantu hateze nkuko nawe arabona amaso ndabona tsaki ariko ibanshekanyeho bashikeza ntatanguye kugwa Imana handabira abantu ni ahantu nahabonye mu kwerekwa biko naye kunumva umuhamagaro w'Imana ndahabona ne ko ariho imisozi hakikije nige ntariki yaya ntabwo Imana gutyo Imana ihamagaye Imana iraguhamagaye kugira ngo uyikorere burya rero Imana iravuga iravuganira natwe muri Bibiliya Imana yavuga n'ijwi ryayo iyo umuntu yamaze gukizwa arumva ijwi ryayo rivuga kuko iryo jwi ryayo muko rivuga ntusaba kurigwanya nawe ugira ngo ukankarira garuka rikavuga Imana yaravuze kandi vugazaho ivuze birumvikana ni ngombwa rero kandi yavugana natwe no wishura cyangwa kwerekwa murakerekwa nkuko Bibiliya itwereka mu byakozwe n'intumwa no mu bitabo tubabwishwa n'Imana Yoweri bijya byanditswe n'ivyanditswe by'ukuri numva ko ivyo tweretse biraboneka ivyo bivuze biraboneka numva ko yavuze bikaba yego Imana iravuganira n'abantu bayo mu kumvijwe ryayo mu ijambo ryayo muri Bibiliya iravuganira n'abantu bayo mu kwerekwa iravuganira n'abantu bayo no mu nzozi mu kuravuta ngiravuga mu buryo butandukanye kandi niko ijambo ry'Imana ribiduserurira none iyo umuntu yumvise ijwi ry'Imana akwiye kwigenza gute iyo umuntu yumvise ijwi ry'Imana ntashoka yemera ubwo nyene Bibiliya yabitwemerera kuko ntumvire amajwi yose iyo yumvise ijwi ry'Imana unakwiye gusenga akarikurikira akagenza kuva ku Mana umaze kuvuga mu gasenga ukiyagiza Imana mbere binazikora abahanuza n'abakozi b'Imana bagenze bawe canke abakurongoye ariko bwa mbere babanze gusenga iyo rero ryo barizwi yize isanzwe umaze gusenga ntirigaruka iryo bayizwira ariko ari ijwi riko riva mu ijoro ukusenga riragaruka mbere ugezaho ubasana gusaba n'ikimenyetso kanaka Imana yakiguha yuko kuvuga ngo aho uriko ugomba kugenzura ko tumva rero ijwi ni bibi no gupfa kuryumvira ni bibi ahubwo uragenzura ngo urondere iciza muri ubwo buryo mpezere kuvuga bwo kugana n'abandi no gusenga kugira ngo ntube intumva umuntu agiye kuba intumva nadakwiye kwemera byose mu ntube intumva mugenzi kuri iryo jwi uri kurumva ry'Imana ariko kandi ngo ntunabe uwuruduka ngo upfe kubyinjiramo n'ingoga utabanje gufata umwanya wo kugenzura ngo umenye koko yuko ari ijwi rivuye ku Mana kugira ngo rero pastori dufashe abantu bariko barahamagarwa uyu munsi n'ijwi ry'Imana ntibahave baba intumva canke ngo babe abahuruduka mwobagira inama yihe ku kiganiro ari Yesu n'inyishu abantu bahamagawe n'Imana barakwiye gufata umwanya wo gusenga kandi barakwiye kuba hafi yayo no kuba hafi y'abantu hari abantu Imana yahaye ingabire z'Imana zatanzwe ndabivuga ngo dufite ingabire zitandukana aho ko umuntu yihuta hajya zazanirwa kuko biragoye
nabagiye nama yuko asaba no kusaba musengera ati mumfase gusenga kugira ngo Imana ndumva ko ndemerewe kubera yuko hamwe umuntu yovuga ngo nanke guhamagagwa ababaye intagondwa umuntu atitavye umuhamagaro muri ico gihe uko jewe maze nageze aho mbaza kugwana numva ko ngwana nari nkwiye kuguma ndiko ndafasha ibinyene ati ntangura kubona atamahoro mfise aho narindi ngatanga kubona ibintu vy'ingorane n'ibibazo ariko nanumvizwe bivuga ati uriko atangura kubikigaba umuntu akwiye gukora Imana ku rukundo akitaba maze kubimenya cyatangura namani ugusenga no kwitonda no guhanuza abakozi b'Imana no kubegera bagasenga kuzofasha umuntu kumenya inzira ajanye nyako kwaye inzira agomba kwikire ari nyakuri niko bigomba kumera kuko abakomana y'umutima bagwa mu vyago kandi umuntu agararije ubuganza nk'umutware abatwe tubona kwisi kuko bariho hafatwa gahano kandi gihano twekebye kwemba tujya n'umugararije n'inkozikire none Imana nayo iganza ngo bose utayumviye akayigarariza none yumva hazabona ikingarukiye n'ingaruka ikomeye tugituma nahanura aba bantu ko bokora Imana bakitaba uguhamagagwa cyane kumenya ubugombe bw'Imana ko gusaba kumenya ijwi ry'Imana n'ijwi ry'umugwanizi kuko naryo ririho ikutandukanya rero ikibi n'icyiza umuntu abironka ariko yegereye Imana ndabahanura ko bokwama bagavye kwangwa bagira inkomezi mu gusenga kwama tugavye kugira ngo tugire inkomezi mu gusenga twumva ijwi ry'Imana ntiduhave twumvira ijwi rya Satani nagomba pastori tukiraho nyene hariho abariko baranigana n'amajwi bagomba gutandukanirizwa ijwi ry'Imana n'irya Satani mu basengere kugira ngo Imana ibarongorere mu kumenya ukuri Yesu babera inyishu no muri ico kibazo cyabo tagushimiye mwami Imana nyir'ijuru n'isi ingene ari wewe mwami w'abami none rero hariho abantu bako bagwana n'amajwi twabasengera umuntu wese yumva ijwi akazazanirwa mufashe kugira ngo ashobore gutandukanya ijwi ryawe ry'amahoro n'ijwi ry'umugwanizi kugira ngo umuntu akusize ku mutima kandi akwizeye usohoye kumugwanirira kandi umukingire nk'uko nanje wabinkoreye ukampa amahoro n'umunezero nawe nubikoreye na mwene data uwo wese ageze mu gihe nk'iki ari uri kurarondera umuhe gutahura kumurondera ari shetani yo kwikika hambavu ngo azanye ivyiwe nawe yino bimukureko umuhe kubimenya urakoze mwami Yesu w'Urwanda mwene data wese yemeye guca bugufi kandi yemeye ko umurongora akakumenya muteyiteka kugira ngo umushoboze kandi umugwanire muri vyose mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu amen. Ikiganiro cyacu kuno mugoroba tuyigarukirije ngaha kaba nawe ugomba kutubaza cye kutwunganira utwandikire cyawe dutelefone wanditse ukoresha agasanduku ka poste 1140 Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke uturunyikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa na 79 884 286 canke 69 671 277. Izo telefone ushobora no kuzidutelefonako mu masaha y'akazi wodusanga aho dukorera kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa hafi y'ishengero Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité mu Rohero ya mbere tukaba tuguhaye kaze naho butaha umwami wacu Yesu Kristo akubera inyishu. Ico cyari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu mushikirizwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba nawe ugomba gushinga intaye ko Yesu yakubereye inyishu cyangwa ugomba kutunganira twandikira uti Yesu n'inyishu agasanduku ka poste 1140 Bujumbura cyangwa dutera kamo kuri 24 26 57.